tuzoronkamwo amagorwa niko mugabo Imana idufashe turondemwo amagara meza dushobore gukora cyane ubwa mbere turaba by'ubuzima bwacu cya kabiri dushobore gukora cyane kugira ngo irya ndwara ya CNDD-FDD twirandurane n'imizi kandi rero ndagenda babwira rewe singekerane yuko CNDD-FDD tuzoritsinda hariho abantu hariho n'umuntu w'umugenzi twigeze kuba twicaranye ndanumva ngo yego reka ni wewe wenyene uzi ko tuzotaha. Uyo ni Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD. Turaza gusubira tumwumvirize kandi abaramutse mwese banywanyi bacu mbana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye ayabavugwa muri politike, uruzivugwa mu mutekano n'ibindi byose babiriko biragarukwako. Alexis Nduhije uramuzi cyane, yaragiye akunda kuvugwa akatari gake ariko nanone akabazwi muri opposition. Alexis Nduhije hari bimwe mu byo yatangaje, akaba yavuze ko abanywanyi b'umugambwe MSD bategerezwa kurangwa n'ukuri, urukundo, ukwiyorosha, ubutungane no kwiyubaha. Alexis Nduhije akaba yashikirije diskuru yiwe mu gihugu c'Ububirigi aho yararamutse yipfuriza abarundi n'abanywanyi b'uwo mugambwe MSD umwaka mwiza, umwaka mushasha wa 2023. Ariko Alexis Nduhije akavuga ko ababajwe cyane no kuba ubutegetsi bwa CNDD-FDD bupfukamye abarundi mu nda. Akavuga ko uguharanira ukuri ngo bibandanya muri 2023. Akavuga ko abanyagihugu liberation du peuple ibandanya kandi ivyo byose bikazokogwa ngo mu ntumbero yuko abarundi bishira bakizana. Akanavuga ko abanyagihugu bategerezwa kuva ku ntwaro y'igikenye ya CNDD-FDD. Alexis Nduhije avuga ko urukundo rw'ukuri arigo rushobora gutuma abanyagihugu n'abarundi abarundikazi batsinda bagatsinsurana n'imizi yayo intwaro y'igikenye ya CNDD-FDD. Ivyo bikaba bivugwa na Alexis Nduhije, mukuru w'umugambwe MSD. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Akaba rero yabishikirije mu ijambo yashikirije ubwo yariko arifuriza umwaka mushasha abanywanyi b'umugambwe MSD mu gihugu c'Ububirigi. Ariko nanone uyarongoye umugambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD avuga ko abanyagihugu ubwabo aribo bazovyikorera kandi mu gushaka kwabo. Akavuga ko vy'ukuri urukundo arigo ruzofasha abarundi kwivana muri ubwo butegetsi. We avuga ko ari ubw'igikenye. Akavuga ko rero ibirabana n'abantu bapfungirwa ubusa, abicwa n'abandi babugwa irengero, ivyo vyose ari intwaro mbi ya CNDD-FDD. Alexis Nduhije akaba yahamagariye abarundi bose kwanka ibirabana n'amoko n'amacakubiri. Akavuga ko ahubwo bo kwiyubakira umuryango uri hamwe, societe unie. Akanavuga ko rero muri rusange bogwanya ico cose coza kirabacanishamwo, ahubwo bagaharanira bagakora ibishoboka vyose kugira bavaneho intwaro mbi ya CNDD-FDD ngo nivyo ibakoresha. Ivyo rero akaba ari ivyavuzwe na Alexis Nduhije. N'ijambo yashikirije imbere yuko tubandanya n'ibindi tubanze twumve Alexis Nduhije. Hariho abafunzwe kubera manifestation, hariho abafunzwe kubera ibintu vya Louis Mars,
kandi benshi mu bafunzwe barahejeje n'amuzeye zabo pene zabo mugabo abasende DFDD bakabagumya. Hariho abantu bagize pene z'imyaka 5 baraheza izo pene barabagumya n'ubu bamaze encore imyaka 5 mu maprizo na pene zabo barazeje kandi nibo benshi cyane kandi benshi cyane n'abayemeza. Iyo rero sina méchanceté y'ubutegetsi ni crime ko general bamenyesha makuru mu mareta za dictature za iprona ivyo bintu navyo bigeze mbona yuko umuntu yamara iyo bamuciriye hanyuma bakamugura. Ibyo bya mbere. Icya kabiri, abarundi barashonje abarundi nta vyizigiro bagifise. Ni naco gituma voilà mwebwe muri ngaha abarundi bahunga ku bwinshi, ntibahungira gusa mu bihugu vya Buraya, barahungira mu bihugu vyo muri region. Hariho abagenda benshi muri Congo bama batubeshe ngo wariho wabahunguka sinzi na HCR kagenda abahunguka n'abahunga nibo barusha abahunguka. Ukuvuga yuko ibitigiri vy'impunzi mu vy'abarundi biguma vyiyongera. Hanyuma ubwa gatatu babandanya bicwa, babandanya babapfuye, babandanya babarenganya. Nta murundi n'umwe afise n'icizere c'uko ibintu vyiwe yabiri yakuye yoshobora no kubirya. Ejo ababironse difficile kandi muri mwebwe ndazi ko hariho benshi ibindi ko ndababwira naho mutari aba-MSD, hariho benshi atari aba-MSD, hariho benshi muri mwebwe bashaka muba mwaraje mwahora mu mugambwe uri ku butegetsi. C'est pas ça le problème. Mugabo nukubona ukuri kw'ingene igihugu kiriko kiravuga. Urumva rero sinoja ngaha ngo ndababwire ngo ndiko ndabifuriza umwaka mwiza kandi tuzi neza ko uyu mwaka utazotubera mwiza. Namwebwe mwenyene muri ngaha muzoba ejo naho muronke impapuro muzokora cyane kugira mufashe bandi abari mu Burundi bene wanyu abavyeyi banyu, kubera bose bamaze kuba bandaho nikora kubera uriya butegetsi. Reka rero ndababwire gusa, reka tuvuge gusa yuko kuko n'umwaka wundi, reka tuwite gusa umwaka mushasha. Tuzoronkamwo amagorwa niko mugabo Imana idufashe turonkemwo amagara meza, dushobore gukora cyane. Ubwa mbere turaba by'ubuzima bwacu, cya kabiri dushobore gukora cyane kugira ngo irya ndwara ya CNDD-FDD twirandurane n'imizi. Kandi rero ndagenda babwira rewe singekerane yuko CNDD-FDD tuzoritsinda. Hariho abantu, hariho n'umuntu w'umugenzi twigeze kuba twicaranye ndanumva ngo yego reka ni wewe wenyene, ngo ni wewe wenyene uzi ko tuzotaha, abandi bose barabihevye. Icyo jewe rero singekeranya kubera iki? Kubera iriya ntwaro ivyo ikora vyose ni twebwe umengo tutabibona. Ikora ibintu byose byodutuma dushobora kwika mu butegetsi. Kera bavuga ngo abatera akajagari n'abanyamigambwe, abatera akajagari murabizi, abatera akajagari n'abamenyesha amakuru, abatera akajagari n'abo bo muri societe civile. Niko bavuga
hanyuma bose barabomora babomorera rimwe bose imigambo yose barayirukana yo yari muri opposition hanyuma abo muri société civile barabirukana amaradiyo barayirukana abamenyesha amakuru bose barabirukana mugabo akajagari n'ikigeze garagara la preuve nuko muri inzara yahagaze ubusuma bwahagaze baravuze ngo baragize alternance ngo neva arashitse ku butegetsi kumbe bazanye isira ya mbere birasubiremo ibyo baravuze mu nzego muri Voix d'Amérique bagitora neva ko aba umukandida bibaza ndavyibutse neza bakimutora ko azoba umukandida wa CNDD navuze nti hari umuvyeyi yambwiye ati urabona uyo neva aje ati urabona Nkurunziza mabi yadukoreye ati kuri neva Nkurunziza tuzomwicuza on va le regretter yambwiye ati Nkurunziza tuzomwicuza naho yadukoreye ibibi iko yambwiye urumva ariko ndimo gufata ndimo kugira comparaison ya Romero Peste Napoleon twose bibiri bisa uretse ko bitica kumwe urumva rero ibizoza ndavyo burabo ababane leva umusuma wa mbere akongera n'umubeshi wa mbere ibi naga gerageza gukina teatro n'umunyagiheza nyene mbate abantu benshi narababonye agatangura kuvuga ubutegetsi bugira bumere neza neva ariho n'abantu babandanye bavuga ngo Evariste bariko arumvikana n'abantu bose amakungu yahe bose baramaze kubona ko ari umubeshi iyo umushefu ataje wowe uragenda uvuga ngo uriko urakora hanyuma ukarungika impunzi zirenga 200 mu Buraya ukibaza ngo abazungu abanyaburaya ntibayibona uravuga ngo uriko urakora ukarungika ibihumbi n'impunzi muri Congo mu Rwanda no muri Sauka abarundi muri Tanzania abarundi babandanya baje kutigara kunga iminsi yose uravuga donc rero twebwe ntibana twirukanye gusa umugambo wacu barawugaye batwugarira mu bintu tutazi izi nyene aba banyamategeko aba bafundi b'amategeko nibo bicanyi ba mbere kumenya icyo bakoheye ndabeshaka mbere abafundi b'amategeko n'abantu urumva batubwiye ngo baradususpense amezi 6 bahejeje kudususpenda tugiye kuvuga yuko dushaka gukora baca bavuga ngo biri muri sentare tugiye muri sentare ngomba kuburana bana n'urubanza ruragenda urubanza hagati y'Itanganyika donc rero ntimwibaze ngo uyu mugambwe bawubujije munyumvirize neza ntimwibaze ngo uyu mugambwe bararetse bawubujije gukora ngo ni kubera arakagambwe ni ukubera bawutinyira iki
bawutinyira d'abord ivyiyumviro vyabo, ivyiyumviro vyabo. Ubwa kabiri bawutinyira uko uri mu mitima y'abarundi benshi. Ubutegetsi bukunze kuvuga, urabira cyane cyane ku bwoko bwa Maître Nyamoya. Ubwibanje n'idute, ubwibanje banga babuharira, ça fait un sujet de débat. Rero kubera ko bose haba abatutsi banyase, abahutu nabone bakanya, donc ntangorane n'umurundi basi. Iyo bariko baravuga uyu mugambo, bavuga ko umugambo w'abatutsi. Twebwe tuca twibaza ibintu bibiri. None ko bamba bavuga ko abatutsi ari bo bake. Ko bamba bavuga ko abatutsi ari bo bake. Data banje umugambo w'abatutsi tuwutsinda. Ni kubera iki tubasaba ko bagira amatora libre transparent. Ubadutsinde imbona nkubone bakavyara. Rero ni ukuvuga ko bazi neza yuko uyu mugambi atari uw'abatutsi gusa. Barabizi neza, barazi ko uyu mugambi ari uw'abarundi bose. Twebwe n'ubu icyo dusaba ni, urabona baravuze ngo nitwe dutera akajagari. Baragiye na Maître Nyamoya ntakiri mu Burundi, data wanje ako kajagari none twumva mu Burundi gaterwa n'abandi. Twebwe tugira tuti kandi tugomba no kubisubiramo. Ikibazo cyo mu Burundi ni ikibazo cya politiki, si ikibazo cy'amoko. Muvyumve neza, ego abantu barapfa bazira amoko yabo, mugabo bwa mbere inyenda mu mvano ya vyose biba ari ibibazo by'ubutegetsi, ni ukuvuga uhiganirwa ubutegetsi. Arusha yarabivuze neza, gushikira ubutegetsi bizoca mu matora. Amatora atibwa, watsinzwe ugahamagara uwagutsinze kw'itelefone uti ndagukeje. Wari Burundi, abadepite batowe ukabakeza, bazotora amategeko, abo muzokwicarana mu nama nshingamateka nimba nabo batowe ukabamenya, naho mudasangiye umugambwe, hanyuma mukaja muri opposition. Waja muri opposition ukavuga ico biyumvira, batwara nabi ukabivuga. Ibyo twe turondera, nta kindi turondera. Kandi dushaka yuko umurundi wese yitorera abamutwara. Ntituvuga ngo muze mu dutore, ibyo tuzobivuga twagiye muri ayo. Mugabo dushaka yuko umurundi wese yitorera abamutwara, batamwiba ijwi. Rero ndababwire neza mwese muvyumva, umunsi bazosonera ijwi ryawe, niwo munsi wa mbere bazotanga kukubaha, kuko ijwi ryawe rizoba rifise akamaro, rizoba ryaharuwe. Nayo ubu aje batwiba amajwi, nta majwi yacu bahari, twebwe dusaba, nta kibazo dufise na gitoyi. Utwagwa n'umutwa, utwagwa n'umuhutu, utwagwa n'umututsi, washaka nidushake dutwagwe n'umunaturalize yaje afise se w'umukongomani cyangwa se nyina w'umunyarwandakazi, nidushake dutwagwe nawe mugabo twabatoye twabitoye. Nagomba ndababwira ibintu bibiri. Icambere,
ibi bintu byose ndiko ndavuga ntituzobishikako tutabikoreye ukuvuga umuntu umwe muri mwebwe nuko yigisha uwo begera uwo bubakanye abana biwe kugira ngo ibi bintu tuze tubishikire. Ibi bintu ntituzobishikira kubera dufise ubwoba. Mwumvise ya poeme ndibaza ivyo Mandela yavuze yuko abantu bose baragira ubwoba, nta muntu n'umwe atagira ubwoba. Ubwoba ni normal ubuzima. Mugabo ubwoba ataco bukumariye, nta kamaro ko kubugira. Ubwoba butegerezwa kuba bugufitiye akamaro. Kugira ubwoba w'intwaro ikurya ikwicayeko nta kamaro ko kugira ubwoba. Kugira ubwoba bugutwara ivyizigiro, nta buzima buba buhari umuntu atagifise ubwiza. Muravyumva? Icya kabiri nagira mvuge kandi nico ngira mperezeko ari ikigwanisho gihambaye, ikigwanisho gihambaye kandi kitadutwara amafaranga n'amakeya tukeneye kugira twese abarundi bose kugira tuze dushikira intsinzi. Ico kigwanisho n'urukundo. Abibaza gutwara mwese usangiye kurongora ngaha uyu muganga, muragira urukundo nabo. Nimwagira urukundo mubo mutwara muzobitwararika. Nimwabitwararika ibibazo byabo muzobivuriza kandi muzobitorera inyishu. Nivyo dusaba n'abasendedede bafise kurwana. Nugira urukundo. Nibakunda abarundi bazobuba, bazohagarika kubarenganya, bazohagarika kubica, bazohagarika kubasonzesha, bazohagarika kubangaza, bazohagarika kubanyaga ivyabo ivyo babigiye. Nimwagira urukundo muzokunda umubanyi, ntibazomutwara ngo bamurenganye mubona, ntibazomwicira ibibondo mumukunda, muzohaguruka mumugwanire. Iki ni ikigwanisho gihambaye kizotuma twebwe abarundi bose tumenya yuko ubwoko, reka nakivuge mu Gifaransa, ubwoko ni escroquerie. Ubwoko buriya baratubeshe batuzirika ku catsi uretse yuko tunabuzira. Ubwoko, akarere, ivyo vyose vyaradutwaye urukundo, kandi urukundo nibwo bwonyene rwubaka rugakura amabandi ku butegetsi. Murakoze.